hariho abantu benshi usanga bariko baravuga ngo jewe simbona ico nokora, jewe simfise ico nokora, ari ibintu turabimenyereye iwacu muri Afrika. Tuze turakoresha ubwenge hanyuma tuje mu ma business canke tuje mu bintu abantu benshi batarajamwo. Naka yarambwiye ngo iyi business ngo iriko iragenda neza, ngo naka yarambwiye ngo kiriko kiragenda neza, naka yaruguruye boutique, ugasanga yaruguruye boutique yo kudandaza ivyo kurya, nawe uciye ugenda ku ruhande uciye wugurura boutique y'ivyo kurya. Ibi ndakubwiye yuko ari business imaze gushikana abantu benshi ku butunzi, abantu benshi bamaze kubaka amazu, abantu benshi bamaze kugura imodoka. Burya ntushobora gutangura business uno musi hanyuma ngo uce uba umiliyoneri canke ngo uce uba umiliyarderi. Birasaba ikintu bita patience, birasaba ukwihangana. Harya niyo uravye mu buzima busanzwe, nta muntu ashobora kubiba uno musi nyene hanyuma yiteze yuko ku musi w'ejo aca atangura kwimbura. Bagiye muri salon de coiffure canke bagiye muri salon de beauté, kuko iyo umuntu agiye nko muri salon de beauté murabizi yuko biratesha umwanya biratesha umwanya mwinshi cyane gose kugenda kwicara hariya muri salon ngo bakumwe. Urabizi yuko ushobora kugenda ukamara amasaha 2-3 bariko baragusuka canke toute une journée bariko baragusuka. Muravyumva uwo mwanya ni mwinshi. Ngizi business zine wokora muri Afrika ukoresheje umutahe uri musi y'idolari 100 zikakugira umumiliyoneri. Ni business ushobora gukora kugira ngo ushobore gushika ku ndoto zawe, kugira ngo zishobore kugushikana kwitwa umutunzi mu bandi canke umugwizatunga. Igituma nkoze ino video ni kubera hariho abantu benshi usanga bariko baravuga ngo jewe simbona ico nokora, jewe simfise ico nokora. Ariko nagomba ndakubwire yuko iwacu muri Afrika hariho ibintu vyinshi cane umuntu yoshobora gukora kugira ngo ashobore gushika ku iterambere, umuntu yoshobora gukora kugira ngo ashobore gushika ku ndoto ziwe. Nkaba ndakuramukije nongera ndaguha ikaze. Jewe Jeff Havyarimana nkuko vyama, ndaguhaye ikaze mu kiganiro. Ukaba uri mushasha, karibu hano. Tumaze kuba umuryango muniniya cane gose. Ukaba uri kurarengana utarabikora, cumanuka ngaho hepfo ugire subscribe, kandi ndagushimiye cane gose. Wongere waactive na cloche de notification. Mbere niwumva ivyo turiko turavuga bikuryoheye, duhe na like, ufyonde kuri rya pusi ya like kugira ngo algorithm ya YouTube yereke ano ma video abandi bantu, kumbure bashobore kumva bino vyiyumviro byoshobora kubafasha kugira ngo bashobore gushika ku iterambere ryabo. Ndagusavye ugumane natwe kuko business igira kane ni business itangaje, ni business nizera neza yuko harimwo benshi baza kwisanga muri iyo business, harimwo benshi baza kwisanga boshobora gutangura ino business kugira ngo bashobore gushika ku ndoto zabo. Business ya mbere rero woshobora gukora ikakugira umumiliyoneri mu mwanya mutoyi ni business yo kudandaza amasabuni yo koga. Hano ngomba ndakubwire ikintu kimwe. Iyo wumvise isabune, ndabizi yuko uza kumbwira ngo abantu benshi ba muri iyo business yo kudandaza amasabuni. Hariho mbere n'abakora ya masabuni ari liquide usanga bashira mu ibido ya 5 litres canke bakora omo n'abakora ibindi. Ariko strategy ngomba ndakubwire yo kudandaza ino sabuni niyo itangaje, niyo nibaza yuko ushobora gukorera ko kugira ngo ushobore kwimarka, kugira ngo ushobore kuba uwa mbere mu badandaza amasabuni, hanyuma gutyo ushobore kuronka n'abakiriya vyoroshe. Rero jewe naragize ubushakashatsi gatoyi. Ino business rero bisaba yuko ugira ubushakashatsi, bisaba yuko wegera babakurambere, babantu ba kera bagashobora kukubwira. Igihe rero ikiza COVID-19 gitera ku isi, abantu barahinduye ivyiyumviro. Abantu burya uzogomba ubirabe bagiye baragira attention ku bintu bafungura, bagiye baragira attention ku bintu bisiga ivy'amavuta n'ivyo vy'amasabune n'ibindi. Murabizi yuko hariho ibintu bikozwe mu buryo buri chimique, ibintu bikozwe mu buryo buri industriel, usanga kenshi bitera amakanseri, bitera ingwara zitandukanye. Rero uno munsi abantu barijukiye cane kwisiga canke kunywa canke kurya bio, ibintu biri naturel. Muri no business rero yo kudandaza isabuni, nico gituma nagomba ndakubwire yuko
utegerezwa kwisunga ivyo bintu ukavuga ati mbega isabuni nshaka kudandaza jewe yoba imeze gute. Ni ukuvuga yuko ubwa mbere bwobwo ino sabuni ugiye kudandaza itegerezwa kuba iri bio, iri naturel, ijana kwijana. Bisigura yuko uhagaze ngaha iwacu muri Afrika rero ukiyumvira ku kintu kiri naturel, umanza gusubira inyuma ukagira ubushakashatsi. Hariho abantu benshi batazi yuko ba sogokuru na ba sogokuruza burya bisiga isabuni, ariko barisiga isabuni kuko baroga, nabo baroga imisi yose. Kumbure iyo umuntu avuze iki uca wibaza ngo ba sogokuruza n'abantu bari mu cafu cane gose, ba sogokuruza n'abantu batari bazi isuku ico arico, ba sogokuruza n'abantu batari bazi ivyo kwambara neza canke ivyo gufungura neza. Ibi vyose bari babizi. Nico gituma kugira ngo ushobore kudandaza ino sabuni wosubira inyuma gatoya ukiyumvira ati mbega n'ibiterwa ivyahe ba sogokuruza bacu bakoresha nk'isabuni, gutyo ugaca ufata ivyo biterwa ukabihinguramwo ya sabuni iri naturel, ya sabuni iri bio ijana kwijana. Hanyuma rero aha ndiko ndakubwira ukuntu ushobora gufabrika isabuni ni d'une façon artisanale, ko ukora amasabuni make make. Ni d'une façon artisanale, ni ukuvuga yuko bikozwe n'amaboko mu buryo bwa kera, mu buryo bwa kera. Artisanal ni mu buryo bwa kera, ni ukuvuga yuko entreprise yawe ntiza guproduza amasabuni 1000 ku munsi, oya iproduza amasabuni make make. Aya masabuni rero ushobora gusanga anazimvye. Nagomba ndakubwire rero, hanyuma ukiyumvira ati mbega bakoresha ibiterwa ivyahe kugira ngo bashobore gukora isabuni. Hanyuma ndakurungitse kugenda kugira ubushakashatsi. Umaze kuronka ico giterwa uzoba uronse umuti. Hanyuma gutyo ufate ugende kuri internet. Murabizi yuko internet hariho vy'ukuri inyishu ku bintu vyinshi. Iyo ugiye kuri Google canke iyo ukoresheje intelligence artificielle ukayibaza ikintu, intelligence artificielle rero mumenye yuko ari umu assistant canke ni nk'umufasha, ni nk'umuntu yoshobora kuba afise umufasha. Ni ukuvuga iyo ubajije ikintu intelligence artificielle irakuzanira ikintu, irakuzanira inyishu wifuza, ariko wewe nawe ugaca ugerageza ugakoresha ubwenge bwawe, gutyo ugashobora gukora ikintu ukoresheje za Google, ugashobora gukora ikintu ukoresheje izo za intelligence artificielle. Nawe rero nawo kwiplasa ukagenda ukabaza ati mbega basogokuruza canke abakera les ancêtres bakora isabuni gute, bayikora muki. Hanyuma uzoca ubona ijya produit bayikoramo, uzoca ubona kijya giterwa bashobora kuyikoramo, hanyuma gutyo nawe ushobore gusohoramo isabuni yiwawe. Hanyuma hageze gutekera, ndagomba ndakubwire, hageze gutekera rondera umuntu akora ama emballage ari biologique, ari bio, ari donc atonona isi, atonona isi. Ushobore gukorana kugira ngo ushobore kugira aka emballage keza, ushobore kugira emballage ikozwe mu bintu bitonona isi, emballage iri bio bijanye na rya sabuni ryawe, gutyo uzoronka clientele itangaje. Kuko nababwiye yuko muri no misi abantu bariko bararondera ikintu kitonona iki, kitonona umubiri wabo, ikintu ahubwo gishobora guproteger canke gishobora gukingira uruhu rw'umubiri w'abantu. Umwana w'ubwenge yumvira mu rwamo. Ndabizi yuko hano mu byo mpejeje kuvuga hariho iciyumviro caje muri wewe, hariho urubuto rw'iciyumviro nateye muri wewe, agasanga ufise umutima wagutse canke ufise ubwenge bwiyumvira kure, ukabona kure. Ba business hiya y'amasabuni woshobora gukora igashobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika kw'iterambere ryawe. Nagomba ndakwibutse kino kintu muri business kandi ukigendere, kandi niwakigendereza uzosanga arico. Burya ntushobora gutangura business uno munsi hanyuma ngo uce uba millionnaire cyangwa ngo uce uba milliardaire. Birasaba ikintu bita patience, birasaba ukwihangana. Harya niyo uravye mu buzima busanzwe nta muntu ashobora kubiba uno munsi nyene hanyuma yiteze yuko ku munsi w'ejo aca atangura kwimbura.
Igituma rero nakubwiye yuko ano ma business canke zino business niko ndavuga zisaba patience, hano hantu abantu benshi barakunda kuhananirirwa, mbere na jewe vyaranshikira. Kuri izi business zose tugiye kuvuga, ndagomba ndakubwire yuko ano mafaranga umuntu aba ashize muri izi business si amafaranga yo gusumamwo, si amafaranga yo kuguramwo impuzu, si amafaranga yo kwinezerezamwo, si amafaranga yo gutangamwo rasiyo, si amafaranga yo kugenda gusangiramwo n'abagenzi kwinezereza. Ariko iyo uronse inyungu muri ano mafaranga, menya yuko iyo nyungu uba waronse uyisubiza muri vya bindi nyene, na cane cane mu kugura ibintu uba ukeneye, kugura amaproduit canke kuriha umufondiseri akuzanira arya amaproduit canke kongerereza umutahe. Ni ukuvuga amafaranga yose uza kuronka muri ino business y'inyungu uza gusubira kuyinjecta canke aza gusubira muri ya business nyene. Si amafaranga yo gukoresha hirya no hino, yo gukoresha ibi na biriya, kuko abantu benshi cyane na jewe ndimwe mu ntango barakunda gukora rino kosa, ugasanga ayo mafaranga ariko ayakoreshamo muri rasiyo, ariko ayatoramo mu kindi kintu, ariko ayakoresha mu bindi bintu bitandukanye na ya business. None wifuza yuko iyo business yawe yotera ija imbere gute kandi amafaranga uza urayakuramo? Urumva yuko hariho ibintu bidashoboka, uca usanga ico kintu kidashobotse. Business ya kabiri nayo woshobora gukora muri Afrika ni business yo kudandaza amazi. Wavyumvise nivyo, ni business yo kudandaza amazi. Muri Afrika ntawe uyobewe yuko ahantu henshi usanga hashushe, ahantu henshi usanga abantu hirya no hino bariko bararondera amazi yo kunywa kubera hashushe. Genda rero ku muntu adandaza amazi w'umugrosiste, hanyuma urangure amazi yawe, urangure amazi atandukanye, twatundi turi mu ducupa dutoyi, mu macupa ya 1 litre canke 2 litre, mu macupa ya 5 litre, mbere na 10 litre canke 25 litre. Hanyuma uze ushire ahantu. Mu ntango bigusaba akabanza gatoyi cane ushobora gushiramo ayo mazi. Hanyuma gutyo nawe uza uradandaza kw'icupa rimwe rimwe, wasizeko inyungu y'ijana, wasizeko inyungu y'amajana 200. No business ntibisaba yuko ndayivuga ko amajambo menshi, abantu benshi ndabizi yuko bayizi. Burya urashobora kuba uyumvise ukibaza ngo ni ibintu bisanzwe, ukibaza ngo abariko barayikora ngo ntibatunze. Hariho abamiliyoneri batunze kubera amazi. Nico gituma ndayivuze kugira ngo nawe ushobore kwiyumvira gukora ino business, kuko ni business yoshobora kukuzanira amafaranga, ni business yoshobora kuzanira amafaranga menshi cyane mu rudandazwa rwawe. Rondera rero ahantu haca abantu benshi, rondera ahantu hahurira abantu benshi, hanyuma urondere n'akabanza gatoyi, hanyuma ushobore gushiramo ayo mazi. Hanyuma kuri irya nyungu nkeyi uba waronse, ni kwa kundi nyene waplika bya bintu twadojeje kuvuga, ajya asa amafaranga gwawe, ajya n'amafaranga ya business. Ntugenda kuyajyamo, ntugenda kuyatangamo rasiyo, ntugenda kuyakoresha ikindi icyo ari cyo cyose, ariko n'amafaranga urenjecta muri ya business yawe kugira ngo amafaranga yawe cyangwa kugira ngo umutahe wawe utere uduga. Ndakurahiye yuko ibi uvyitwayemo neza, ukabikora neza, mu myaka 2 uzoba wuguruye boutique niniya. Mu myaka 5 urashobora kuba nawe ufise uruganda rukora amazi yanditseko izina ryawe, amazi yanditseko izina ryawe. Business igira gatatu nayo ni yukumwa imishatsi abantu, ni yugusuka abantu imishatsi, canke gusiga inzara, canke kugira les soins du visage, canke kugira amasoin y'amaguru. Ino business nayo ndabizi yuko ucumbwira iri saturé, ikoramwo abantu benshi. Oya, kujya bahora bayikora siko ngiye kukubwira nawe kugira ngo ushobora kuyikora, ariko jewe ngiye kukwereka ibindi bintu ushobora gukora kugira ngo ushobore kuyironkamo amafaranga iyo business. Canke ndabizi yuko ucuvuga ngo no, iyi business ngo ni y'abana bo mwisite, canke ugatangura kuyigaya, ariko ndakubwiye yuko ari business yoshobora kukuzanira amafaranga menshi. Ndakubwiye yuko ari business yoshobora kugushikana ku ndoto zawe. Ndakubwiye yuko ari business imaze gushikana abantu benshi
ku butunzi. Abantu benshi bamaze kubaka amazu, abantu benshi bamaze kugura imodoka, abantu benshi bamaze kugura amasalo yabo kubera ino business. Ngomba ndakubwire rero ukuntu ushobora kuyikora mbere ugatanguza amafaranga makeya, kuko nk'ubu ndakubwiye kumwa imishatsi canke kugira ama soin de visage canke n'amaguru canke gusiga inzara, ndabiruzi uza kumbwira ati kugira ngo umuntu ashobore kuronka ikibanza c'akoreramwo bisaba amafaranga menshi, kugira ngo umuntu ashobore kugura amatondeuse canke za mashine zo kumwa bisaba amafaranga menshi, kugira ngo umuntu ashobore kugura amaseshoir, kugira ngo umuntu ashobore kugura amaserviette, ashobore kuriha avance y'inzu, kugira ngo umuntu ashobore kuriha electricité, amazi, bya bindi vy'amabake bogeramwo, ni ibintu vyinshi cane rwose bisaba umutahe muniniya cane. Ariko nagomba ndakwereke strategie yoroshe cane wewe ushobora gukoresha kugira ngo ushobore kuronka amafaranga, ushobore gutangura ubu nyene tuvugana, ushobore gutangura, hanyuma gutyo mu myaka izoza nawe uzobe ufise iyo salon de coiffure niniya wifuza gufita, cyangwa uzobe ufise ahantu haniniya ho gukorera ivyo vyose twavuze. Ikintu ca mbere utegerezwa kumenya nuko utegerezwa kumenya yuko ufise idolari 100. None ufise idolari 100 bica bigenda gute? Ni ukuvuga yuko uca ugura ya mashine yo kunywa, hanyuma ukagirane, hanyuma ukagenda kurondera abantu umwa, ni ukuvuga abantu umwa ubasanga mu mihira iwabo canke ku mihana iwabo. Kumbure urashobora kumbwira ati none abantu umuntu yoshobora kubaronka gute? Nagomba ndakubwire yuko kugira ngo ushobore kwiyumvira canke kugira ngo ushobore gukora business birasaba yuko wiyumvira gatoya. Ndabizi yuko abantu benshi baca biyumvira naka na naka na naka barabikora, canke naka na naka na naka n'abakwaferi ariko nta mafaranga baronka, baratonda ku kazi imisi yose ariko ugasanga nta mafaranga menshi bariko bararonka, ariko nagomba canke ugasanga bariko barahembwa umushahara. Ariko nagomba ndakubwire iyi strategie woshobora gukoresha kugira ngo ushobore kuba patron de toi-même, ushobore kuba umupatron wawe wenyene. Ni ukuvuga agasanga uba wamaze kugira formation canke agasanga uba uzi kumwa vy'ukuri, uremera ukagenda ahantu muri salon de coiffure, hanyuma muri iyo salon de coiffure naho woshobora guhemba amafaranga makeya canke naho wovuga ati jewe ngiye gutanga umusada gusa. Ndabizi yuko umuntu ashobora kuba afise abagenzi hirya no hino bashobora kuba bakorera mu masalo, kuko murabizi neza yuko iyo umuntu asanzwe ari umukwaferi usanga azinanye n'abandi bakwaferi, iyo umuntu usanga ari umushoferi usanga azinanye n'abandi bashoferi. Nuko bimeze mu buzima, iyo umuntu avyibushe usanga azinanye n'abandi bantu bavyibushe, iyo umuntu yonze usanga azinanye n'abandi bantu bonze. Muzobirabe nuko nyene bimeze. Rero urashobora kuba uzinanye n'abandi bakwaferi, hanyuma ugaca ugenda kuri aba bakwaferi, hanyuma ukemera mbere ukabaha n'umusada, ukavuga ati jewe ndabamwa ku buntu, abantu bawe ewa niachie umuteja ni munyoye kwa bure. Hama rero uriko uramumwa, rondera fata ka video gatoyi canke ufate ifoto ntoyi uriko uramumwa, canke asanga uri umwana w'umwigeme kumbure wagiye uramusuka, wamusutse neza, fata ifoto uriko uramusuka. Muravyumva hashaka kuza. Hanyuma umaze gufata amafoto kumbure azoba ari uko kwezi canke amezi abiri, uzoba wamaze kugira n'abantu bashobora kuba bakuzi hirya no hino, kumbure uzoba wamaze no gupostinga hariya kuri ariya amasitatu ya WhatsApp, ushobora kuba ufise telefone nziza. Namabona abakobwa bafise amatelefone meza, amatelefone agezweho, ama iPhone 16 Pro Max, ugasanga barazifise, ariko ugasanga arafise n'umwuga, mugabo ugasanga uwo mwuga wiwe ntawashira kuri statut kugira ngo abantu bashobore kuwumenya. Ino rero ni strategie nziza cyane rwose ushobora gukoresha, ugashira ku masitatu bya bintu byawe kuri Facebook, kuri TikTok, ugashirako bya bintu byawe, gutyo abantu bazokubaza buke buke, hanyuma ubasange hariya mu mihira iwabo, ushobore kubamwa, ushobore kubagirira bya bindi vyose bari gukora bagiye muri salon de coiffure canke bagiye muri salon de beauté. Kuko iyo umuntu agiye nko muri salon de beauté, murabizi yuko biratesha umwanya biratesha umwanya mwinshi cyane rwose kugenda kwicara hariya muri salon ngo bakumwe. Urabizi yuko ushobora kugenda ukamara amasaha 2-3 bariko baragusuka, canke toute une journée bariko baragusuka. Muravyumva uwo mwanya ni mwinshi cyane, ni mwinshi cyane. Hariho n'igihe uba ufise abana waba wifuza yuko iyumvira ugumye muhira ni safe, abana ntibisigura yuko basigira umuntu uraza kuguma wabona, uza kuguma uriko urabaraba, wa wundi nawe ari ku mutwe wawe ariko aragusuka. Usange
waganyije ahantu henshi. Ni ukuvuga yuko rero iyo ugiye mu rugo rw'umuntu kumusuka canke iyo ugiye mu rugo rw'umuntu kumwa umuntu, hariho iyindi strategy ukwiye gukoresha. Utegerezwa kugenda wambaye neza, uboneka neza. Ntugende uri umuntu yabize amayashu hirya no hino, ntugende uri umuntu anuka, genda umota neza, genda wambaye neza kugira ngo abone yuko ufise isuku. Gutyo uzosanga abakiriya bose bari iwawe, uzosanga abakiriya bose. Hanyuma rero urashobora kugenda ufise n'umutima wo kwicisha bugufi, n'umutima w'urukundo, n'umutima mbere n'igihe abana baba bariko barakuderanja canke abana baba bariko baragukindirako, ukavyihanganira. Gutyo bazobona yuko uri umuntu mwiza, uri umuntu w'umwizigirwa, yumvikana n'abantu bose. Hanyuma mbere ntibatinye no kuguha akazi, mbere ntibatinye no gusubira kuguhamagara kubera babonye yuko uri umuntu mwiza. Burya muri business ikintu gikomeye cyane rwose ni confiance. Confiance bakugirira, confiance ukuntu bakwiyumviramwo, ukuntu bakwiyumvamwo, positive energy, surire, gutwenga, bakumva yuko utomoye. Muravyumva ibintu nk'ibi n'amastrategie ndiko ndakwibira yoshobora kugufasha kugira ngo ushobore gutobora cyangwa ushobore gushika kuri rya terambere cyangwa ushobore gushika kuri hahandi wifuza gushika. Gutyo nta kizobuza mu myaka mikeyi uzoba ufise nawe ikibanza kininiya cyane ushobora gukoreramwo ca salon yiwawe yanditseko n'izina ry'iwawe. Muravyumva? Gutyo nawe ushobore kuba umugwizatunga mu bandi, gutyo nawe ushobore kuba umuntu ahambaye mu bandi. Ndiko ndakwibira ibintu bikomeye cyane rwose, ndiko ndakubwira ibintu bikomeye cyane rwose. Business ya nyuma nayo igira kane ni business nibaza yuko umuntu uwo ari we wese ashobora kuba azi gukoresha Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere, Canva, CapCut yoshobora gukora. Ni business yo kugurisha amaserivisi digital, amaserivisi digital. Agasanga ukora video, agasanga ukora amafoto, agasanga uri umufotographe, agasanga ukora ibintu byinshi bitandukanye biri digital. Ushobora kugurisha amaserivisi yawe. Umva ndakubwire strategy ushobora gukoresha. Urashobora kugenda kwiyandikisha kuri platform yo kugurisha amaserivisi bita Fiverr. Gutyo ugashobora kwiyandikisha kuri iyo platform. Ni site iri gratuit. Kwiyandikisha ni ku buntu, ntibisaba amafaranga. Ukiyandikisha hariya, kumbura umufotographe, kumbure ukora amafoto canke ukora amavideo, hanyuma ukiyandikisha ugashiraho ivyo ukora, gutyo ukagurisha ayo maserivisi yawe. Umuntu arishe hariya kugira ngo ushobore kumukorera amafoto, amafaranga agwa muri konti iwawe kuko warafatanije iyo konti yiwawe n'iriya site yo kuri Fiverr. Hanyuma ugaheza ugatanga ayo maserivisi. Ni online kandi ni ku buntu. Izi ni business zine ushobora gukora udakoresheje amafaranga menshi, udakoresheje umutahe mwinshi, munsi y'idolari 100 ugashobora gutangura gukora izo business, kandi izo business zigashobora kugushikana ahantu wifuza, zigashobora kugushikana kuri za ndoto zawe, zigashobora kugushikana ku butunzi, nawe ukaba umugwizatunga mu bandi, nawe ukaba umiliyoneri mu bandi. Izi business zine nashaka tuvugane ko biza neza yuko ari business ushobora gukora, ushobora kuimplanta mu buzima bwawe guhera uno munsi. Mbere ugashobora gutangura izo business kuzikora, kuko nariko ndavuga izo business umuntu ashobora gutanguza n'amafaranga makeyi. Kazi aha muri Afrika iwacu abantu usanga biyumvira ibintu bininiya, ugasanga barafise n'abagenzi canke inshuti ziri mu makungu, ariko kubera adashobora kubona uko kuntu ashobora gutangura vya bintu bitoyi, vya bintu bisaba umutahe mutoyi, ugasanga yiyumvira gutangura ca kintu c'umutahe mwinshi, ugasanga ariko arasaba amafaranga kumbure ba bantu bashobora kuba bari hanze. Hanyuma ugasanga ba bantu bari hanze ko ariko arasaba nk'ibihumbi 10 by'amadolari, ugasanga amafaranga ntayo bafise, cyangwa ugasanga ariko arasaba ibihumbi 5 by'amadolari, ugasanga ayo mafaranga ntayo bafise. Hanyuma rero igica kiba n'icayi, igica kiba nuko
uwo muntu aca aba frustré, uwo muntu aca amererwa nabi. Ndakubwiye izi business kugira ngo ushobore gusaba amafaranga makeya cyangwa kugira ngo ushobore kwaka akadeni amafaranga makeya, hanyuma ushobore gutangura zino business zoshobora kugira umuntu, zoshobora kugira umugwizatunga mu minsi mikeya. Hanyuma uno mutego ni umutego wama ujamwo abantu benshi. Wiyubare cyane no mu mutego, ni umutego wama ugwamwo abantu benshi, ugasanga abantu bakurikira ivyo abantu bariko barakora. Ugasanga ngo naka yarambwiye ngo iyi business ngo iriko iragenda neza, ngo naka yarambwiye ngo iki kiriko kiragenda neza, naka yaruguriye boutique, ugasanga yaruguriye boutique yo kudandaza ivyo kurya, nawe uciye ugenda ku ruhande uciye wugurura boutique y'ivyo kurya. Ibi bintu turabimenyereye iwacu muri Afrika. Tuze turakoresha ubwenge, hanyuma tuje mu ma business cyangwa tuje mu bintu abantu benshi batarajamwo, kugira ngo dushobore kuba abantu ba mbere bamaze kuja muri ico kintu, gutyo dushobore kuba aba mbere canke aba pionnier muri iyo business, gutyo niyo twobironkamo inyungu, gutyo niyo tubironkamo amafaranga menshi. Rero nkaba ndagushimiye cyane kuba wakurikiye ino video, nkaba ndagushimiye, Imana iguhezagire. Reka ahanje dusubire mu kindi kiganiro aho tuzoba turiko turavuga ku kindi kintu gishobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika ku iterambere. Share this video with your brother and sister, with your friends. Ndizera neza yuko hano bashobora gusangamo ivyiyumviro bishobora kubafasha mu buzima bwabo, nabo bagashika ku iterambere ryabo, nabo bagashika ku butunzi bwabo. See you next time.